none que boss na Monia bahuriye Monia Monia Fleur quoi que mon fils est stroga im single and proud na Monia ni akari single Rumva navyo waruzi Monia ni single and proud arabaye intéressé OK gira uri hose sibyo Monia oh là là emotional Monia urabse mushwa Monia ndawukunda Monia je t'encourage oh là là Monia kandi moi je te promets reka ndavuga mu kirundi Monia je ndakwemereye yuko nzaguha ibyanje byose mugabo je vais être avec toi personnel vogati ari umuntu akunda kurya kabisa sasa none kabose none wewe kuko ibintu kandi ikitanga agene ibintu byose ibintu biri secret guys ushaka kwibaza ibintu biri secret amajwi ibintu nyene imikate none bigenda gute impamvu navyibuha Fizo nigeze kuvuga ati maigre mais pesant sikizi matayizo navuze ko atavyibuha urabizi mugabo nanje ndibaze ko ndi maigre mais pesant mugabo agateka ameze bien kari soft oya nacu bitwaye vre agateka gatuma umuntu aba plus rapide aba sharp nyene mvyibushe naho api bisa nabi kwisanamu urumva rero je musa nabi kwisanamu ni dushatse kumbwira iki ko tugira tukirukanunye Welcome guys on our channel pe twingwe jo meze neza cyane amanitwa keke gateka njigwe n'umuntu mugabo siko ndamenyene mbona ari calme sana sizi byamubayeko ariko mubanze mugiye gute mu subscribing like ngo mushenga muna comment voilà uwo muntu rero nahari calme baramutse basabana Hey, what's good? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Kaswe ndabaramutse mu cyubero cyinshi mwebwe bakunzi ba Magic Channel ndababwira ati amahoro y'Imana abane namwe. Big shout out kuri umaze gukora subscribe kuri channel kuri Magic Channel utarakora subscribe ndababwira ati the time is now kugira ushobore gufyonda kuri s'abonner cyangwa subscribe imande raga kengerika notification uzokomuronga ama updates acha kuri Magic Channel. Inyuma MIC you can call me Shabir Chubahiro cyangwa nyitaka boss for real aho ndi kumwe nande na keke gateka. Stay with us, we wanna give you ibintu biri magic kugira ngo TV witwa Magic Channel tuguma tubayishuri magique umva ibyo byose byo kuba calme byagiye kabisa ni good bien meze neza cyane nawe je ndashima avant tout reka mbanze mvuge merci kuba mwanyakiriye neza kuri Magic Channel ndagyohewe yego karibu wisange bon umva waje wavuze ngo nyene je sitwo bakumvise mwumvise nyene yaje honyene mwabitahuye babwira uburiwe bashobora kuyita benshi banzi ku izina rya Boss for real mugabo amazina nje kuri nitwa Shabir Chubahiro ubunye basigaye banyita Mr. umwana izina nkunda Chubahiro je nsaba ndagita umwana wanje vraiment kabisa merci beaucoup Boss no mu presenter Gokuri Siren Vibes TV nabini baza ko hava yihenda en fait nibaze ko hava yihenda avuge ngo kuri Siren Vibes none unasanze ubizi amakuru yawe rero sha no kuri ndashima uhoraho le fait yuko ndi ngahanye kaba nkabameze bien urabona yuko ibintu byose bimeze neza it's a blessing cyane ngo n'umuntu journaliste yene ngo atovye abizi ariko kwiza umwaka ariko umwana ko ari umujournaliste agaca mugira ngo happy birthday ko kabosi wacu la kabisa bose ngo birthday bijya nibikinonika hajya nako ndafita une année ndi journaliste amavuko yawe ni ryari amavuko yanje cyane uyibuka date de naissance yego navutse le 3 septembre nzi yavutse ibigori vyeze le 3 septembre hama le 22 juin niho 22 juin 2020 wagira ufata micro radio nafata mic ya Siren Vibes TV ndaje imbere y'abantu barambona rero le 22 juin 2021 nako ndafita une année étant journaliste kandi urumva ndafita ndageshonye kutantumiye none sinari mu journaliste omwese kumbwira ati urugendo maze mu mwaka narungitse ama message ku bantu bamwe mbwa narungitse ku ma email yabo ama invitation narinze no kure kutandike kuri WhatsApp ati keke oya ndiko ikintu kuri email ati nakurungikira cyangwa ko tarizi kutandike kuri WhatsApp oya mugabo keke t'inquiète le 22 juin 2022 aho ni kera nzogutumira
wasi wakora urubanza he urubanza narufeteye mugabo sinafese ngo ngire fete nyene bagira posha urafungura wandarya shoyi wanje personnel mvuga ati Vike ari umuntu akunda kurya kabose kabisa ararya sasa none kabose none wewe kuko ndi ibintu kandi ikitangaje agena ibintu byose ibintu biri secret guys ushaka kwibaza ibintu biri secret amajwi ibintu nyene imikate none bigenda gute impamvu navyibuha Fizo nigeze kuvuga ati maigre mais pesant sikizi matayizi navuze ko atavyibuha urabizi mugabo nanje ndibaza ko ndi maigre mais pesant mugabo agateka kameze bien kari soft oya nacu bitwaye vre agateka gatuma umuntu aba plus rapide aba sharp nyene mvyibushe naho api bisa nabi kwisanamu urumva rero je musa nabi kwisanamu ni dushatse kumbwira iki ko tugira tukirukanunye Keke urakunda kuvyibuha? Jewe, bonje nkunda kunyene meze. Nanje nikunda kunyene meze. Ndumva ko ndi Umuntu avyibushe ngo basa nabi. Owe nabasa nabi. Je ko gwanje mbonye mvyibushe, sinibaza ko nabasa neza kwisanamu. Okay, sawa. Tugende ku rugendo rwawe sasa. Inane uri mu journalist. Naye ma challenges bahuye na avant même no kubijamwe. Kwera ikintu cyose mugikijamwe ubufise kwanza uragira sivyo ntubanza kwitegura ati jewe nzogenda hanze ukora kwa ndazi ntivyashyize mu mutwe nyine ngo wongeye kwa ozingo ngo muri Siren Vibes untu ngomba gukora dikucinja bacha kugurira jombye nyine waje uva muhira. Bon avant tout déjà avant narabikunda narakunda umuziki sana narakunda umuziki ndundi sana du point que mvuga ati this is too much haragera level ko je nize kuri Michel Archange haragera ko tutwe nagerutse kuri remene harageze azi umve Alicia yo kuvuga ko yize kuri Michel kuri Michel je ndi proud y'ubuzima bwanje bwose naciye muratse ko nawe no mu mécanicien urabizi you are proud Charlie proud ko nawe mécanicien ndabihoze vraiment bana voilà cyenda vyibuka hama rero kuri Archange rero apeti baho nawe bana bari babantu nyene bashaka kwigira bana mu giti babantu bakeneye kumvira izindi muza ba Chris Brown zabaki mugabo je ngeze ngaho nke Ewan ikintu navuga cari yazari stories abaririmbyi mu Burundi abaririmbyi bakora trending kandi indirimbo zigezweho ibintu nk'ivyo onye sasa rero nariyumvamo ko ndabishoboye kandi nakunda gukurikirana ama TV online n'ama radio surtout CCIB d'abonesha narazikunda sana rero navuga ati ya place bajya abantu bicaye ko koravuga je ndashobora kuhafitinga nkabikora neza ibintu bigafata inzira rero ni ngaho onye naciye mvuga ati meje gishure negerezwa kurondera uko biri kose akazi kandi akazi negezwa kurondera negezwa ko mu journalist ko biri kose ndabibura nzo crave wanje uko biri kose negezwa kubigira hama rero ndarondera ama TV online amwe aha mu gisagara bamwe biranka bamwe bakanyizeza ati wait rindira ratiza barundi rindira hama un jour J candahura na Oziana irakoze abenshi bamuzi ku izina rya Ozi irakoze Hosy duhuye rero ibintu birafata inzira aranyizera arama trust ndamubwira ati merci beaucoup nzokama ndamushimira vraiment gose okay mbiga Jean kuza kukazi ka journalisme umva mu buzi bwose uravuga ati je ntegerezwa kuba umujournaliste kandi tuzi neza bon ibintu ngo bishashe bivuzwe unyene no kuvuga ko atamera ariyo kuvuga ko ibintu bitama stress kuma wiruka gusa biranaruhisha nta mera menshi tuba turonka kwiki kubifata nyene kavuga ati kwe gutafasha kandi kazimana kagira yindi kindi kintu ukora umuryango wari wigeze kugira ati ikintu nivyo kuguma wangara bla 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 abavyira bazi je vyaragiyemo nyene bakambwira ati none journaliste zo mu Burundi vraiment nabizo gushikanaye ubona bizogira gute hari utuntu nyene umuntu tuguca intege nyene bivanye n'amajambo y'abantu aga n'amajambo y'abantu burya arashobora gutuma ikintu kivamwe complètement ivyo bintu sinovuga ko bitabayeho vyarabayeho cyane gose mugabo ikindi kimwe mu mpamvu cyatumye niyumvira ko nushobora kuba umu journaliste ndazi kwiyexprime imbere y'abantu kandi ndashobora kukubwira inkuru clairement ebana nkayikubwira bien romve à part ivyo muri journalisme hari undi munezero ngira abantu batabona uwo munezero rano wa gufata ino mic yatese sana à chaque fois mfashe mic ya TV online ya peut-être abantu mice kuri Siren Vibes TV à chaque fois mfashe ziga mic muri jewe kwa uri ngahanye ndiko ndaje umunezero ahanye beta wagize neza cyane kuntumira frère ahanye numva ndyohewe
hari umunezero batabona mbwa au fond de moi ndawumva usumba amafaranga yeah kandi ikintu cyose umuntu wese bamatubwira ati turondera ahantu hari umunezero wacu je ndibaza yuko kano ka mic no kwicara mu nyuma imbere ya kamera gucanye sinzi hari umugani bavuga mu kirundi bashavuga gute Jean ushaka guhunga ikintu kikwiruka gisiga muga jamais ikintu kikwirukamwe bikunda voilà c'est ça even tamare bari urumva uguma mbona naje nagarutse naje kandi uzi ko biruhisha izuba ryanyishe nta kundi mba naje ayo muragwatigita mu zuba mugabo avuga ati ndiko ndondera umunezero wanje uri nuko je simbeshe vraiment kano ka mic keki ino mic umaye numva ngyoye vyanzana okay na utanzimanya ariko mana we ni wanzimanye uvuga none ni atari kwe Jean tureke iyo challenge yo kurusaba abantu bakakwankira ama TV bakakwankira nta kindi kintu wahuye naco maze kuronka ukora uzara kwakiriye vyaci bigenda gute ikindi kintu yari challenge kubwanje hari abaririmbyi bamwe twita aba star yego twita aba star bashobora kumurondera nayo ukamubwira ati bro canke sister je nashaka gukoresha ikiganiro mugaga gaca ko badatukora he ukamubwira ati Siren Vibes TV bitwa gute ka boss for real gaca kubwira ati wapi kweli Jenzi Hosy kandi atari yoza kinkoresheje ni gipasa wa muntu yibaza yuko akayigira umuntu watari imbere yanje alors que c'est pas le cas hajya nyakaranyongera inguvu wa mu underground nohura nawe akame kiganiro cankora hasi hejuru gitoke kimere neza du frappe twemeze bage abantu bigira yuko bari bita basta amace bonati umuntu yikiganiro akoze ni top kiri top urumva ni wowe yibaza yuko aranyemeje aragiye ni bon aje fasha aje kunsuzestima ni bien ico gi mugana avuga ati ndafisa nonza ukwemeza okay kabosi je ndemeze yuko ukora neza asante inyu umativi wasavye ukore bakakwankira umaze kuno yikwawozi nta numwe araza avuga ati man ingone nakubwira indire ndabugaruke sha feedback oya nawe batabikubwira mugana ndisuje certain ko bandaba kandi ndibaza yuko naho banyanyiye izo TV zindi nashatse kuvuga amazina naho banyanyiye bobo Imana yacinyugurura undi umuryango umeze neza sishobora kubagirira umuhari ngo mwara ngo waje mu beef azimiki wapi vraiment nibisanzwe mbwa barabona impact ya ka boss for real barabona à quel point umupeti yitanga umupeti akora ibiganiro bimeze neza umupeti akora gute barabibona kandi baza yuko parmi eux hariyo bamwe bamfelicita Magazi Betianga kumufrapa. Okay. Sasa akaba ari mu presenter amakaba giri iki na business meze gute ka boss for real ndakora ka boss shirt hamwe na ka boss delivery ka boss shirt no vende chemise ka boss delivery kwanza merci ko mano nginigira promotion na narabutse chugura nga muri magic ka boss delivery na ma livraison ndozo na ma livraison mugabo ngena poste kidogo ka boss delivery hari zimwe quelques constances ngene naciyemwo zituma magarika gatoye kugira niyubake bien izari company y'amateka je ndabemeje ko ndabemereye yuko feedback ukuntu izogaruka ka boss delivery izo ari kintu kinini ya sana sawa ka boss shirt sasa amashati tu dushati kama marque nyene ndanaza amashati gusa na mashati gusa vraiment nta kiti kintu gihari oya na mashati Jean ko kudanaza amashati gusa none ndakunda amashati kandi ishati ni kintu kicerekana yuko umuntu ari class oya nayo nambaye sindi sonse kuyambara misi yose keke oya nambaye agapira mugabo ishati urazi kintu nasanze ishati ni ikintu cerekana yuko umuntu ari class umuntu yambaye ishati aba ari class donc kandi surtout ishati ya marque za Polo Tommy barabona yuko uyu muntu vraiment that's when I nshaka yuko babantu bakeneye gushininga to look good gusa neza il faut que bitura ka boss shirt aba abisovye mugabo urashobora gusanga n'ama jeans hariyo n'ama jeans hariyo n'udupira turashaka kumva biriho birahari byose voilà ufite yancanze ngo kabo turi baze gusa ku mashati niyo menshi voilà ni kuri galerie du boulevard urinjira straight ukacutuka escalier jusqu'au fond ni D16 sorry ubaje ka boss shirt ahiri barayikwereka ngo no haravye harakwatira akubwira ati ingo aha ni kuri ka boss shirt aha ni kuri ka boss shirt ari siko je no gata no shindame karibu nichenzoza ndawe ngene umbwira ngo shindame karibu
ntaho nzomenya je ndetse ko nzozimira je dugama escalier jusqu'au fond yego fonda nubaza umuntu numwe Oya. kaboshoti Chance. azokwatira gusa ash yaba yashise imiti ai sasa umaze gukora umwaka wose ukora abantu bamaze kukubona bariko barakubona inkumi rero ibaby ibaby tushaka tujye kubijyanye n'ibaby kutabaza ibaby Aha. muri inbox yawe muri probox yawe sha nukuri sinobesha ibaby ziruzuye vraiment aha baby ziruzuye si ukwiyemera cyangwa se ukugira iki Oya, si. mugabo urazi ndabwira ikintu nasanze la plupart de umwanya munini ya sana dufate nk'ababiki k'abantu bakurikirana ibiganiro byawe benshi n'abahungu okay thank you abantu bakurikirana ibiganiro byanje benshi n'abakobwa nakobwa sasa rero ufite uko ari abakobwa benshi hari umuntu ashobora kurondera nimero yawe agomba kubwira ati nukuri kw'Imana merci beaucoup ikiganiro wakoranye na naka cumatushe oh narakozwe ko Yego. urumva feedback nk'izo nyine ziraryoshe ugasanga kandi hari yari irimwo nta ubutumwa bwiza ariko uravuga yarakozwe ko yarakozwe ko gusa kubera ikiganiro nakoze hari neza class iri amashatsi keza ugiye muri kabosi yeah urumva peut-être na hari dufate nk'ubunye icyongereza nakivuze bien kwa je agafaransa nakagize aravuga ati yo javuga ati yo so gasha inbox nizibura vraiment nta bintu ni ngegerayo ngaha nawe none wowe urabuze inbox z'abahungu oya nanje inbox ndazifise sasa Jesse nakubesha zirahari okay hama gute acavuga ngo umva inbox iruzuye z'abakobwa mugabo I'm single and proud sha nukuri kw'Imana nubwo ko arondera basha jewe vraiment sindiko ndarondera muri no mwanya I'm single and proud ku bantu batumva icongereza batagitahura neza nyene bien batacuva fresh ndi single mu kirundi tuvyite gute sindi en couple kandi en couple ça ni kirundi sinana ni bon en tout cas en couple barabenshi baragitahura sindi en couple nabo bakundanye nabo basohokana nko bivuga vraiment no buzima kandi arabinezererewe kandi le 3 septembre le 1 muri septembre nyene nzofeta 2 ans di single yakubesha kabosi je nzoyifeta n'ukuri kw'Imana kandi nzokwisohokana nijyanisho kabosi atari kumbesha vraiment ngo 2 ans di single just nakunda kuvuga ngo moya mbere abantu bakwandikira no profita kandi oya sishobora kumuprofita keke uretse umuntu akwandikiye kubera urukundo fwe kumwereka yuko merci kuri message yawe merci umva ndavyakiriye neza ahubwo rero ndakubwira ikintu ari babandi barose message nk'izo baca bashaka kuvyimba urumva ashaka yigira umuntu watari muri ville agare sha aziwe nkanjye moto niyo kigukwira asaka njya moto niyo kigukwira umva bantu b'Imana James moto yanjye nswego ka boss imbere n'inyuma please mugire for vraiment uguriki jewe no kuri Imana basi fume ndo aga starlet basi gasanzwe kwa kunzi ba Siren Vibes TV vraiment effort vraiment mwavyumvise mve ku moto ngere ku indi level hari abantu uryohera bakaryoherwa bari mu vyabo nyine akora kuri ikiganiro cawe jindagira effort yo kubaryohera baguhera imodoka oya pana kumi guys mugire umucango nukuri Imana mugire umucango mu muhe cotisation faut to get a stand up for a boss for real short yo kanisa stand up kuri kozi sasa ingene ubeshe rero nguri ukwirizo kuje 2 ans 2 ans di single nzofeta muri septembre nini ngo bose uko hano munakunda Jinda bakunda bakunda nk'abafana tu jinda bakunda nk'abafans kandi jinda appreciate kandi bituma nongira mwinguvu kabisa none ka boss na Monia bahuriye Monia Fleur kwa kama mfise stroka im single and proud na Monia ni akari single rumva navyo waruzi Monia ni single and proud arabaye intéressé okay yo Monia ni single Monia aha urabaye intéressé donc oya simba ya intéressé nuko nyene Monia wumvise amajambo arimba mu ndirimbo ziwe my baby kora no gera so ni mitwa la vida loca na dina kuno katamba nyene byinshi nyene cyo mukobwa cuvuye umwana none ko yandikaniza afisa amajambo y'urukundo iyo turashikayo ugishikuri na chuba kubijanye na Monia Fleur je namukunda nk'umufana wiwe sivyo ndamukunda nk'umufana wiwe nyene ndamwemera vraiment arabizi nawe uravyemetse yuko bishoboye mugabo iki
hama mugacimugira stroke inge ngo sing and proud Monia 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 mvuritse ndibaze kuko Magic channel wakoze subscribe kiganiro kiraza gushikira uri hose sibyo Monia Olala emotional Monia raps mshwa Monia ndakunda Monia je t'encourage oh là là Monia kandi moi je te promets reka ndavuga mu kirundi Monia je ndakwemereye yuko nzaguha ibyanje byose mugabo je vais être avec toi ni atari kweli jana mana Nabazienda ngita kaba sawa umeze neza. Jeri bomba. Maze ukina film zingahe? Je ndabaze ukina pièce de théâtre kuri CCF. Cagiye nari kirara muri iyo film muri iyo théâtre. Ari inzoga sana nashamiranga kubita umugore. Monia ine commentaire yawe. Monia no kuri kimana je commentaire yakabose umwishishe kandi apana kumwishisha ngo inbox usubye ngo mushe. Ah kuri commentaire. Commentaire. Ndakudraze live mu kiganiro. Ntatugore umwemera umuhungu wacu nako ari ufreshe kweri urabona none ni BG de la saison sèche ubona gute kama turagusavye mo nagawasi uretse ndabwira ikintu keke je ndagiye kwa ndi ngapfa ndagiye kwa ndi ngaha kandi ikindi kintu anyoronka ibintu byinshi publicité ibintu byawe uradraze no mwana darasi baby twa Monia Fleur shugo gimana urabuze ingene ubivuga urabivuze ubunyene nukuri kimana byatanyemereye oyanashaka kwankira just no vyemera vraiment mugabo razindi impamvu ituma jewe mvuga yuko ndi single and proud impamvu nuko hajya mu rukundo Benini yigeze ko ikumbwira yuko mu nyigisho ziye Benini since ko psychologue yageze kuvuga yuko avant kuja en couple est-ce que wewe kwanza urafise urukundo rwo kwikunda self love uri nayo urafise rwo rukundo rwo kwikunda na rwo rukundo rwo gutanga handi sawa yego nagukunze none je ndafise urukundo rwo kuguha nyene wewe nyene we satisfied nago ikindi kintu naco est-ce que jewe ndafise amahera yo kwifata neza personnellement ndafise amahera yo gufata neza wewe sasa kama sina be single and proud ubuzima cyubandanye ivyo byose sindagira gwa rukundo rwo guhundi umuntu nyene ndambwiye ati ufisugo wawe uko je ndafisugo wanje from self love ndayifise yo kwikunda kandi amahera mfise jewe sindaronka amahera yo kuvuga ati ndakwazi amahera yo twagira stand up for couples urukundo nago basha aya tuzogira gute ngo kuguha ni big deal iyo sujet ni ndende sana nago ndaronka from ekanye ni abafana bacha makouple ngasanga nyene two turigyohera nyene cyasanga none ubwo rukundo niko ndatanga sifnofuma ndakwigumaniza je ukarugumana wenyine ukagira self love je nyene none ko nsigaye ndi BG Very curious. Si on veut chez Bantu. The self love. Okay. Self care. Self love. Kubera yabatiri kwikunda. Sibona ko abibona. Voilà nikabosi rero cyubero Shabiro kuri Siren Vibes tumutume kuramutsa Hosy irakoze na Peshi voilà hama mumukurikirane kuri Instagram kuri Siren ho mamwanya rukije ndavyibaza ama platform nkoresha yose Instagram ni kaboss for real ndakeneye ababone mandanya muza muri benshi ashaka udufoto twitse rero ka soft from ndagerageza nyene kurondera agafoto nyene nifashe neza afumatira agatelefone mfumania agafone from hama kuri Facebook nitwa Shabir Kaboss hama kuri Twitter ni kaboss for real hama ndibaza ko izo nkoresha na hindi voilà c'est ça mande mutumira kujya wanyu nkuko wari wabigize rimwe nibaza ko Hosy ubundi akamutumira ndagusizarisha nye mande mutumira nakundi ivyo kujya yego vraiment voilà rero hari kintu bavuga bon nje ikintu ngoma mvuge avant tout kanda bashimire wewe wamaye no mwanya wo kuza nganye shimire team yose ya Magic Channel ndababwira yuko mubandanye mubikora neza mubandanye mubikora neza muve kuri step muja ku yindi step mu yindi step mubandanye mushigikira ugaruka rubikora neza nkuko mwame mubikora hama ikindi kintu naco reka nshimire abakunzi ba media abakunzi ba media badisupportinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko twe turi ngaho tubateramishe mu mari moment meze neza
that's why namwe ni vyiza mubandanyije mudupushinga tubona yuko ari abantu badufasha ukuboko badushigikira. Ubundi muntu noheraheza gushimira no muntu yitwa Hosy irakoze. Hosy irakoze, merci beaucoup. Merci. En tout cas, iyo abatari Hosy sinibaza yuko benshi baba banzi nka Boss for real. Mugabo Imana yaciye kwa Hosy yaranyugurira imiryango ndamenyekana kuri Siren Vibes TV. Ndakwibutsa kuri subscribe kuri channel ya Magic channel. Don't forget gukora share kuri kino kiganiro. Abantu mvuze byinshi reka mirahitse. Mukore subscribe kuri Siren Vibes TV. You can call me Boss for real. Hamwe na keke ingega zo bizo mutanga hariya. Urazi yuko nigeze kubona umuntu ryari kandi uteri iyo story rero. Yo hewe. Hari umuntu nigeze kubona akareba ikiganiro cyawe. Hama bano iyo bizu nyene uheraje gutanga nyene bizu. Sinzi gano bavuze ati ngo bizu mwese y'ivyo. Yewe umuntu nagiye mbona voilà. Izo bizu ziri imaginaire n'ibikyo. Oh yeah. Babwira keke babwira aho ukorera bose batonde ngaha. Uzura basomagura. Kamusi ni bizu banangiye nga uyakiriye nk'iri sérieux iba sérieux. Uyakiriye nk'ino byo gufina bari byo gufina. Umuntu akicara ngaho mwa. Voilà. Je twicaranye gutansoma. Kwe gusoma bari yabonye. Wose ngusonye ngishika. Nangu mushaka amabizu. Ai. Peace out.